Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 12 Nyandagaro, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Majoro Varsito Ndayishimiye yarateye iteka ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka, aho ugwaruka rutari ruke rwari ruje ruva mu ntara zose zigize igihugu cacu c'u Burundi, rwari rwakoraniye mu nyubakwa z'ishure ryisumbuye ry'ubuvuzi ry'Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi kugira ngo baronswe impanuro zitandukanye. Barundi akaba yasavye ugwaruka rw'u Burundi guhindura ingendo no guca ubwenge bijukira ubushakashatsi. Turabahaye ikaze rero muri kino kiganiro, aho tugaruka no ku bindi bikorwa bikuru Barundi yaranguye muri iyo misi heze, tutibagiye n'ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru wiyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya, ibirori byabereye imugera muri komine ya Bugendana intara ya Gitega. Mu gitondo rero cyo ku munsi wa kane igenekerezo rya 12 Myandagaro uyu mwaka wa 2021, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Majoro Varsito Ndayishimiye Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi yarateye iteka ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka. Ibirori vyabereye mu nyubakwa z'ishure ry'ubuvuzi mu gisagara ca Gitega. Muri ivyo birori ugwaruka rutari ruke rwari ruje ruva mu ntara zose zigize igihugu cacu c'u Burundi, rwararonkejwe inyigisho n'impanuro zitandukanye hisunzwe ivyivugo, yaba icivugo mpuzamakungu canke icivugo c'igihugu. Uwari yaserukiye ishiramwe mpuzamakungu yarakeje Burundi kuko ngo bufise ugwaruka rwinshi, ati rero rurafise uruhara rukomeye cane mw'iterambere. Akaba rero yavuze ko amakungu afise intumbero yo gushigikira imigambi y'ugwaruka, gufasha mu gutsimbataza amahoro no kunywana n'ibindi. Nayo umushikiranganji Ezekiel Nibigira mu vyo ajejwe harimwo ugwaruka, akaba yavuze ko leta mvyeyi ikaba na leta nkozi yahagurukiye ibibazo biraba iterambere ry'ugwaruka, aho banki y'ugwaruka BIJ yaje nk'inyishu ku myitwarariko y'ugwaruka mu bijanye no kwirangurira imigambi y'iterambere. Mu ijambo nyamukuru ryo kuri uyo munsi, ijambo ryuzuyemwo impanuro nyinshi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varsito Ndayishimiye yarateye intege ugwaruka kuko ngo rurashoboye, aho ni mu gihe hariho abatari bake bamaze kumwereka ko bashoboye kuvumbura ibintu bishasha bakoresheje ubushakashatsi. Yasavye rero ugwaruka rw'u Burundi guhindura ingendo, bagaca ubwenge, baje ku isoko ry'akazi, bareke kwiga barondera impapuro z'umutsindo gusa, ariko nyabuna bijukire gukora ubushakashatsi. Muri iki gihe tugezemo rero ndababwira, numvise umugambi mwiza generation sans limite. Mwari muzi yuko generation sans limite no kuvuga iki, muzogenda mutwara umutwe uri gusa ngo generation sans limite. Mutegereza kwa muciye ubwenge, muvumbura ibintu, mugende ku isoko y'akazi. None uzoja ku isoko y'akazi atacujanye uhweze ukore yiki? Ku isoko y'akazi hagenda umuguzi agura uwo mutwe wanyu, hagenda n'ushora yashoye uwo mutwe. None mwe muzoshora iki? Hari igihe duha tuvuga ngo East Africa, urumva ngo natwe nibaduha akazi hariya udahiganwe nturonka. Mbwira rero uzoja guhiganwa, abandi bobo barize barondera wa mutwe, nawe wize urondera rujya rupapuro. Ngo urupapuro niko rumenya, ntihamenye urupapuro, hamenye umutwe. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yavuze ko mu bikenewe harimwo kubungabunga ugwaruka n'ibidukikije kugira ngo dushike kw'iterambere rirama. Akaba yaciye asaba gukora ibishoboka vyose kugira ngo indero y'ugwaruka rw'u Burundi ishobore kugarukirwa, amazi atararenga inkombe. Dutegerezwa kugarukira indero mu mashuri. Murazokumviriza hose abantu usanga bariko baridodomba ngo ubwenge ngo bwo gwaruka bw'ubu ngo bwarasubiye inyuma. Ariko ikibazo turaciga neza. Nosaba mwe bwo gwaruka ko ari mwe mutangura gufata iya mbere, kuko nimwe muriko murahahombera kugira ngo indero mu nyigisho tuyigarukire. Kubera iki abigisha nibo bavuga ngo abana bananiwe.
ubu rero ndahinduye uruhigi abigisha ntibajamwe bavuge bati kubera iki twananiwe bananiwe ntibazasuye kuvuga ngo ni ndero nkeya kuko kera umwigisha arababara abonye umwana yayobewe ko ntarumva umuyobozi w'indero mwikomine yagirishije rukokoma inama y'abarimu n'abayobozi b'amashure ati ko twagize sheke twigiye sheke yavuye twihaye 0 muri kotasyo. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yasavye ugwaruka kumenya ko kwiteza imbere ari uguhingura itunga kama ingabanwa Imana yaduhaye na cyane ko Uburundi bufise itunga kama ryinshi cyane aha tukavuga nk'ubutare amazi meza isimera n'ibindi. Habi haruro vyinshi birimwo kwiteza imbere no guhingura itunga kama Imana yaduhaye nta kindi Imana arabiduhaye yaduhaye isi iduha ubutare iduha ibiti iduha amazi iryo tunga kama rero ryose kugira utere imbere urarihingura none abahora biyumvira guhingura muri mwese nibande ngo none jewe nogira ngo izine gute ngo ntafise umutahe nico gituma kurima no korora burya niyo ntango ya vyose. Sebarundi akaba yaciye atera kamo uko gwaruka kwivyukiranya mu gukoresha ubwenge Imana yabahaye birinde inzitizi zatumye Uburundi budatera intambwe mu iterambere nk'amacakubiri ariwo mutima w'ubwenge buke maze abarundi bakabaho ku mico n'iterambere ry'igihugu badahurumbiye iterambere ry'abanyamahanga kuko ngo n'abarundi bo hambere bari bafise amahinguriro n'ubwenge bwo kwibeshaho batarinze kuzerinze. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 13 Myandagaro umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarahaye umubonano abagize inama y'abepiskopi katolika mu Burundi umubonano wabereye Igitega ku mugwa mukuru wa politike bakaba rero bayaze ibijanye n'iterambere ry'igihugu na cane mu bisata by'amagara y'abantu n'indero nk'uko byashikirijwe na Musenyeri Yohakimu Ntaondereye arongoye inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi. Twebwe amaze kuduha ikaze akaduha n'ijambo twamukengurukiye cyane gose ko asubiriye kuduha umubonano twaherukana mu mwaka uheze mu kwezi nk'uku nyene nako hari mu kwezi kw'indwi ariko yari yaciye afatirwa n'ibikorwa bindi ntitwashobora kumuyagira ibyo twifuza byose na cyane kugira icyo tuvuze ku byo yari yadushikirije atubwira intumbero n'ihangiro by'imigambi afitiye igihugu. Uno munsi rero twakengurutse cyane gose ko twaronse akaryo ko gushobora kubigarukako tukagira icyo tumubwiye ahanini dukenguruka cyane gose ko iyo ntumbero ihangiro by'iyo migambi bihumuriza cyane gose abarundi. Turamubwira ko naho tugendera twumva ko amajambo ashikiriza eka kandi n'ibikorwa arangura bituma abantu bagira umwizero mwinshi cyane yuko igihugu kigiye kuragama mu mahoro n'umutekano kandi kigatera imbere. Turaheza rero turamushikiriza na twebwe bimwe tubona ibyo twifuza cyane ko tworonka uburenganzira n'uburyo bwo guterera kugira ngo iyo migambi afitiye igihugu ishobore kuja mu ngiro. Twavuze cyane ibyerekeye amagara y'abantu aho twari dusanzwe dufise ibikorwa bitari bike. Turavuga ibyerekeye indero y'urwaruka mu mashure naho nyene twari dusanzwe duterera. Tugiye rero duhimbawe cyane gose uko yatweretse kandi akatwemerera yuko bagiye kurushirizaho kutworohereza kugira ngo abasaserdoti abihebeye Imana bashobore koko guterera cyane muri ibyo bisata bibiri ariko kandi
no mu makoperative bakaba batubwiye ko bipfuza yuko natwe twogira icyo duterereye kugira ngo arame kandi atere imbere. Muri make rero nibyo twavuganye kandi tugiye duhimbawe cyane rwose uko yaduhaye inyishu zitomoye zituma tugira umwizero w'uko tugiye koroherezwa ngo turushirizeho guterera mu iterambere ry'igihugu. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 14 Myandagaro, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye muri paroisse yitiriwe umweranda Alphonse ya Makebuko ikukira diocese nkuru ya Gitega yarateye iteka ibirori byo kugurura icese ikirimba ca Bikira Maria, ikirimba bise mushikiriza w'inema zose. Inyuma y'iyugurwa icese ry'ico kibanza haciye hakurikira inkuka ya misa yarongowe na musenyeri mukuru wa diocese ya Gitega Simoni Ntamwana. Muri iyo nkuka ya misa yaba patiri mukuru wa paroisse ya Makebuko yaba musenyeri Ntamwana barakengurukiye bongera baranahezagira umushinga mateka Constantin Ndikumana n'umuryango wiwe bo bubatse ico kibanza ca Bikira Maria ku buryo bwabo bwite. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye nawe mu ijambo yashikirije akaba yarakeje umushinga mateka Constantin Ndikumana kuri ico gikorwa c'iteka yaranguye. Ivyo bikaba ari kimenyetso ko paroisse ya Makebuko ifise abakristo nyabo mu kwitunganiriza iterambere ryabo. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi ashima ko abarundi muri kino gihe bahinduye ingendo mu guha ikibanza kibereye Imana. Nibidakunda kuboneka heshi aho umuntu yikora ku mufuko wiwe akavuga ati ngiye gukora igikorwa c'Imana atari igikorwa ciwe. Vyukuri Uburundi biraboneka ko bwateye indi ntambwe aho bene bwo bariko baraha ikibanza kibereye Imana. Uko bukeye uko buca niko biboneka yuko ukwemera kw'abarundi
kwisununura hanyuma bakabona yuko Imana ikwiye ikibanza muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Uyu munsi muri iki gihe umuntu ashaka kwiyumvira ati mbega ni kubera iki ibi bitaba aho hambere hahise, aho abakristo bagenda bakiyubakira isengero. Ni nk'igitangaza kuri iki gihugu cyacu, kuko uno munsi uzusanga abakatolika n'abaporoti basangiye kubaka isengero, abakatolika bagaterera abaporoti, abaporoti bagaterera abakatolika, ugasanga biriko bigenda neza, abarundi bariko baraha ikibanza kibereye Imana. None rero ico nico gukenguruka. Umwami Constantino yabonye hari amahoro ati nta kindi cokogwa. None natwe biraboneka yuko abarundi twari twarabuze amahoro, none uko Imana yaduhaye uko tuyabamwo tugakora ibikorwa, natwe turaheza tukibuka. Ese uwo mutima wobandanya uko nyene, abarundi bitwa abarundi bakabandanya babona yuko Imana koko ifise ikibanza ca mbere. Nzonezerwa cyane mbonye mu Burundi bwose abarundi bose bategera kumwe yuko Imana tuyiha icicaro ibereye muri iki gihugu cyacu, kuko ico gihe niho tuzomenya ko twese tuvukana, kuko tuzoba dufise dawe wa twese atuga batanumwe avuyemo. Erega no kubona uno munsi umukuru w'igihugu avuga ati ndafise nanje uwunduta, siko vyamye. Dusabe mwebwe bahereza nkuka mukomeze umurego kugira ngo ntituzosubize intambwe inyuma, mugume mudusabira, musabira igihugu cyacu kugira amahoro aboneke, kuko uko twinjira mu mahoro niko dukora ibikorwa, uko dukora ibikorwa niko twimbura, iyo twimbuye naho duca twibuka wabiduhaye. Erega iyo tutaronka amahoro ibintu twari kubigira, byerekana yuko tutubaka kubera nta mahoro twari dufise. None uko dufise amahoro ku mutima twareka gushimira uwayaduhaye, ngo dushimire n'uwaturemye akaduha n'iki gihugu ciza kirimo mwimbu. Dukomeze rero Imana tugume tuyishira imbere. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yemereye abakristu b'Imakebuko kubashikiriza ibyo yari yarabemereye kugira ngo bifashishwe abana b'imfuvyi barerewe muri iyo paruwase. Ibyo nabyo bikaba ari ukubaronsa inka izobaha amata kugira ngo bashobore kugira amagara meza. Avuye Imakebuko, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarahaye umubonano intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu ca Uganda Nyenicubahiro Yoweri Kaguta Museveni, aho bayaze ku bitari bike bijanye no gukomeza imigenderanire isanzwe iri hagati y'ico gihugu n'u Burundi. Alain Diomede Nzeyimana ni cegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu aje kwakira intumwa idasanzwe yarivuye mu gihugu cy'u Buganda irongizwe na Nyenicubahiro Yoweri Kaguta Museveni w'ico gihugu nyene, aho yari yaje yarungitse umuntu kugira ngo azane indamutso umukuru w'igihugu cy'u Buganda. Murabizi yuko umukuru w'igihugu cyacu Burundi aheruka mu Buganda, hakaba hari ivyo baganiriye kwari kugira ngo bongere barabe aho bigeze. Hari amasezerano mamwe basinye kwari kugira ngo barabe yuko boyashira mu ngiro. Ni mu bisata bitandukanye, ariko hari nk'ico mwibuka Uburundi n'Ubuganda vyumvikanye yuko hagiye kubakwa ibarabara riva mu Buganda rikashika mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Buganda rero akaba yavuze ko yamaze kukiganira n'umukuru w'igihugu ca Tanzania. Ubu rero abakuru b'ibihugu uko ari batatu bose bakaba bavyumva kumwe, mu minsi iri imbere ibarabara rikaba rizokubakwa kugira ngo imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri Ubuganda n'u Burundi, aho muca mwumva ko na Tanzania icijamwo, igende neza. Ibindi navyo nuko Nyenicubahiro Museveni yumvise yuko hariho muri amezi kwa gatanu no kwa gatandatu hari umutekano wahungabanye mu gihugu cy'u Burundi. Yashaka kugira amenye uko bimeze, kuko mu migenderanire mu byo bayaze igihe Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaje mu Buganda hari ibintu bijanye n'umutekano. Ico rero cashimije cyane Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, kuko
abona yuko iyo hari ikintu gishikiye Uburundi igihugu cy'Ubuganda naco cyumva yuko hari intambamizi kubera turi mu karere kamwe akaba rero bifuza yuko ivyo bikogwa vy'iterabwoba ko nyene cyo bari mukuru igihugu yasobanuye neza yuko bijya bitero mwabonye nko muri za Muramvya na he nta muntu numwe biba biraba ni iterabwoba kandi iterabwoba risambura ibitari bike ivyo rero bijanye n'umutekano bakaba bagiye kuzovyigira hamwe ariko cyane cyane yanezerejwe nuko umukuru w'igihugu Bugande yumva ko hari ikintu kitagenda neza mu Burundi yoca anyaruka ivyo bintu bakabiraba ibisigaye rero ni imigenderanire murabizi yuko umukuru w'igihugu cy'Ubuganda yagize uruhara rukomeye igihe Uburundi butari bumeze neza mu gihe cy'intambara kugira ngo ibiganiro bigende neza aguma ashaka kumenya yuko ivyo yagwaniye kugira ngo amahoro aboneke mu Burundi abone ko bitariko birasubira ibubisi. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 15 Myandagaro niho abakristu ba Katolika bari baramutse bahimbaza umunsi mukuru wa Assomption, umunsi ubibutsa iyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umuryango wiwe baherekejwe na bamwe mu barongoye inzego nkuru z'igihugu bakaba rero barifatikanije n'abakristu ba Katolika mu guhimbaza uyo munsi mukuru. Ibirori bikaba byabereye ku kirimba ca Bikira Mariya kiri imugera mu ntara ya Gitega. Ico kirimba rero kikaba cahuriyemwo abakristu benshi bari baje bava mu mihingo itandukanye y'igihugu baje guhimbaza iyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Inkuka ya misa ijanye n'uyo munsi ikaba yarongowe na musenyeri wa diocese nkuru ya Gitega Simoni Ntamwana. Mwijambo yashikirije kuri uyo munsi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yavuze ko ari umunsi mukuru udasanzwe kubera ko abakristu bahimbaje iyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya, umunsi kandi w'ikimenyetso kidasanzwe ku gihugu cacu c'u Burundi mu bijanye n'ubunywanyi buri hagati y'indongozi z'igihugu hamwe n'indongozi za Eklezia Katolika mu Burundi. Ati kanatsinda kuva kera na rindi Imana yarashiraho uburongozi igashiraho n'abasaseredoti bahanura indongozi ngo ntiziyobe, gutyo uburongozi n'ubuhereza nkuka bagahuriza hamwe mu kuyobora igihugu c'Imana. Uyu munsi ntusanzwe ku buzima bw'igihugu cyacu, ntusanzwe kuko uretse ko duhimbazirizwa mu ijoro ry'umuvyeyi Bikira Mariya, utwibutsa kandi n'ubunywanyi hagati y'uburongozi bw'igihugu cy'u Burundi na Eklezia Katolika y'u Burundi. Kubona twaje duherekeranya jewe n'abepiskopi n'ibibagabaga vyabo tukaduga kuri uyu musozi mu mana za Mugera, sivyikoze na gatoyi. Ega kuva kera na rindi Imana yarashiraho uburongozi bw'igihugu igacigena n'abahereza nkuka hamwe n'abahanuzi bunganira ubwo burongozi mu guhereza inkuka y'imisa no guhanura abarongozi ngo ntibahube. Nico gituma Imana mu kugena Musa ngo arongore ihanga ryayo yaciye inagena Aroni ngo abe umuhereza nkuka, ndetse na Miriyamu nawe aramubera umuhanuzi. Birumvikana rero ko mu murongozi n'umuhereza nkuka umwe wese arafise amabanga Imana yamujeje, ariko bagahuriza hamwe kuko Imana irafise ubutumwa ihindongozi bwo kuyobora abantu, kandi abantu nabo barafise amashikanwa bashikanira Imana baciye kumuhereza nkuka. Ico nico cerekana ko umwami afise ubutumwa bwiwe, umuhereza nkuka nawe agatumwa ivyiwe bimuraba. Natwe mu Burundi niko vyamye, kubera twasenga iyi Imana imwe rudende dusenga nuno munsi. Umwami yamana ntaryo afise impande yiwe uwo bafata nk'umuhereza nkuka. Hariho abakunda kuvyihendako bakibaza ko basenga kiranga,
ariko kiranga yagendana n'umwami kugira ngo aze arahuza Imana n'abarundi. Twibuke kandi ko nabo barundi ba kera baduga kuri uyu musozi ahanyene baje kuhambariza Imana y'u Burundi. Erega muraza muribuka ko no ngaha kugira ngo hagenwe nk'ikibanza cy'igihugu cyo guhimbarizamo umuvyeyi Bikira Mariya, abarongozi b'igihugu barongowe n'umuganwa Rudoviko rwa Gasore n'abahereza nkuka baje bazananye kuwa 15 myandagaro mu 1961. None raba iki kibanza cararamye. None rero nitwabuno munsi twaduganye ngaha mu mana za Mugera, abarongozi b'igihugu bakaja hamwe n'abahereza nkuka duherekejwe n'abarundi bose, sinzi sigitangaza n'ivyo Imana yaringanije kuva kera. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ati uravye amakuba igihugu cacu c'u Burundi caciyemwo, isabukuru y'imyaka 60 igihugu cacu c'u Burundi gishizwe mu maboko ya Bikira Mariya kugira ngo akibere umukandizi, ati vyibutsa ivyiza bitagira ingero Imana yakoreye abarundi muri kino gihe, bakaba bariko barasubiza hamwe mu ntumbero yo kunywana. Iri sabukuru ritwibutsa ivyiza vyinshi Imana yakoreye Burundi naho tweho twari twarayovye. Nkako n'ijambo ry'Imana rirabitwibutsa riti umukama ntazoheba igihugu ciwe kuko izina ryiwe rihambaye, kandi umukama yashimye kubagira igihugu ciwe. Nta kindi novuga ni ivyo nyene. Mu vy'ukuri turavye amagumu Burundi bwaciyemwo n'imitima ikomantaye twari dufise, nta kindi cadukijije atari ubukandizi bwa Bikira Mariya. Mbere novuga ko iyo ataba Mariya n'imva zacu ntiziba zikivugwa. Mbere ndashobora kwemeza ko n'umutima w'ubwenge watumye abo batwitangiye imbere babikora ni mutima mweranda yabibahanuye, kuko Imana yo nyene yarizi bizoshikira Burundi. Mu kwanka kuduheba ikiduha uwo mutima wo kubaka umuhora wo kuyishikanako hakiri kare, tugume turabayo naho inyosha mbi yari yamaze kutwizizira. Abarundi barazimiye ubwenge, aho kubona umurundi mwene wabo bakabona umuhutu, umututsi n'umutwa, nk'uko umenga igihugu cy'u Burundi ciciye mu bwami butatu, ubwami bw'ibuhutu, ubw'ibututsi n'ibw'ibutwa. Mbere n'ubu haracari abakibigendera. Nagira ndamenyeshe ko ntegera ko igihe cyose tuzogira indongozi z'igihugu aho kugishitura zigishitagura, mumenye ko Burundi buzoguma ari canya citeze kugandagurika. Ivyo vyarabaye aho hambere hahise, aho umwe wese yashaka kwikebera umuturi wiwe ngo akuremwo akarenge. Erega hari abahejeje kugisahura baca baja kwigurira amazu n'ayandi matungo mu mahanga, mbere nabo nyene baca barikurira meza nk'uko umenga bararose ahandi wabo. Ariko turabizi uburuhiro bazomera nka wa mwana w'icangazi, kuko impera y'inzira ni mu nzu. Igisigaye cyo kumenya ni mbega bazokwakirwa gute nibagaruka. Nta bundi bwenge ni kujya nyene ujya mwana w'icangazi yakiriwe, nitwaba koko turi abana b'Imana tuyubaha. Nico gituma subiye guhamagarira abarundi bose bagikwega amaguru mu gutahuka iwabo, banyaruke nyabuna, kuko intambwe tugeze ko haba mu iterambere no mu bumwe ishimishije. Nibateba naho bazava basanga dushitse kure, bibagore kwiyumva mu bandi barundi. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarashikirije ibintu bitatu bihambaye biri mu myitwarariko leta mvyeyi leta nkozi yashize imbere, akaba yasavye abahereza nkuka b'igihugu kubishikanira Imana kugira ngo ironse inkomezi indongozi z'igihugu zo kubitunganya neza. Iyo nayo hakaba harimwo kumenya ukuri no kurekuriranira, gutsimbataza intwari ibereye, kugwanya igiturire, hamwe rero no kugwanya inzara n'ubukene mu gihugu. Abarundi barafise umwitwarariko wo kumenya ukuri,
ku mabi yashikiye abarundi no gusubiza hamwe. Ku vy'ukuri uwose sakari mu mutima w'umurundi umwe nta numwe adafise ishaka ryo kubohoka tukava mu migozi vyadushikiye muri kahise, ariko kubera ari biteye agahinda bikaba vyadukomerekeje kandi bikaba vyaguma vyisubiriza kenshi, n'ubu hari abagikekeranya bibaza ko bishobora kugaruka canke mbere hakaba n'abiyumvira ko kubera babikoze batahanywe n'ubutegetsi bw'igihugu hari aho hava hamera mu mutima ya bamwe agatima ko kwihora, mbere n'abarutse vuba batanabibonye bagahava bagwa mu mporero. Murumva ko tugenzwa n'imitima ibiri bikaba navyo bishobora kuducamwo imice. Uwabikoze ku mutima asaba ko vyokwibagirwa, uwabikorewe nawe agasaba ko vyoja habona kugira nawe aruhuke ku mutima. Uwabibonye gusa nawe ati ntituvyura ibisigo bisinziriye vyodusubiza mu ihumbi. Ariko bose ico bahurirako nuko twobitahura tukizeza abarundi bose ko bitazosubira kandi ko atawuzogwa mu mporero. Kugira ngo bishoboke nuko vyoja habona abarundi tukabinegurira hamwe tugaheza tukihanikirizanya tuti ntibigasubire. Ico gikorwa rero gisaba kugira umutima runtu, umutima wo kwihangana ndetse umutima uremye. Ku ruhande rwanje nagomba ndabizeze ko bitazosubira. Ntibizosubira. Ubukekeranya nagira ndamwereka igituma. Uno munsi twese abarundi n'indongozi zirimo tubaza tuti kugira ayo mabi abe indongozi mu gihugu zari hehe. Narabonye ko icatwishe ari indongozi zitigeze zimenya ko ari abavyeyi b'abarundi hanyuma bahengamira ku moko. None rero ni mureme, ubu hari leta mvyeyi, twebwe abayiserukira turemera ko dukora ico umuvyeyi akorera abana. Ntituzokwemera rero yuko hari abana b'u Burundi basubira kutuvamwo bahitanywe n'ububisha bwacu. Uburongozi bw'igihugu no guhagararira amategeko, ubutegetsi nabwo n'amategeko. Ni mureme rero nta muntu azogwa mu mporero kuko mu mategeko y'igihugu nta uhanirwa icaha c'uwundi. Igihe cyose je nzoba ndi imbere yanyu sinzokwemera ko ari umurundi anyikiza mwene wabo. Muzotubonera mu nyifato yacu, ntitwogira ico tunegura ngo abari ico dukora. Ubwa kabiri turafise umwitwarariko wo gutsimbataza intwari ibereye mu burongozi bw'igihugu. Turasaba ko indongozi zose zovavanura n'umutima wo kwikeberera ivy'igihugu camuragije. Twese tugategera ko turabungere mu murima Imana yahaye abarundi, tuzonezerwa tubonye abarundi baroraniwe kandi ho nta cegeranyo twoba dufise twoshikiriza Imana tutabikoze. Ubwa gatatu turafise umwitwarariko wo kuvavanura n'ubukene kuko nibwo butuma twama mu njyane, kuko hari inzara hazinduka inzigo kandi murazi yuko umusezi yanka uwundi, gusega niyo nkomoko y'amacakubiri. Bavukanye, ibi bintu bitatu bihambaye nivyo dusavye mwebwe abahereza nkuka b'igihugu, mudushikanire ku meza meranda Imana iduha uwo mutima wo kubitunganya neza dufatanye mu nda. Mu gihe abarundi bari mu mwaka ugira kabiri bariko barakorera ku ibwirizwa shingiro bitoreye bonyene ubwabo, ibwirizwa shingiro riha ikibanza ca mbere Imana Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye ko ico kibanza ca Mugera cobabera icibutso gihambaye, na cane cane ko hamye hambarizwa Imana kuva muri kahise, ikibanza gikomeye c'Imana mu Burundi. Akaba yaciye asaba ko hokubakwa ikimenyetso c'iteka, ingoro nziza y'Imana ihimbaye ku gihugu cayishize imbere, aca yiyemeza kuzofata iya mbere mu guterera muri ico gikorwa. Mu gusozera ivyo birori, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye,
umutambukanyi wiwe Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye, abepiskopi katolika bo mu Burundi n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu bakaba barasubiye gushikanira umuvyeyi Bikira Mariya Uburundi n'abarundi kugira ngo ashishikare kubabera umukanizi nk'uko umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yabikoze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 961. Akaba ari no ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.